Ndabaramukije bakunzi mwese mukurikirana ibiganiro bica kumbonesha kure n'isamirizi agaseke cyane cyane mwebwe mukurikirana ikiganiro bategabiri wungura ubwenge. Umwaka wa 2023 urarangiye hatanguye mushasha wa 2024 ati none mwishira hamwe gishinze gukangurira urwaruka kugira ngo rukure amaboko mu mpuzu rukora imigambi y'iterambere Abeje Burundi haranguwe iki mbega urwaruka rwaronse akazi rukava mu bushomeri rungana gute mbega ibikorwa biko birarangurwa n'iryo shira hamwe muri iki gihe n'ivyahe iryo shira hamwe Abeje Burundi ritegekanya kurangura imigambi iyahe muri umwaka mushasha wa 2024 kuri ivyo bibazo rero tugiye kuronka inyishu kubw'umutumire wacu Gervais Ntirampeba aserukira imbere y'amategeko ishira hamwe Abeje Burundi turamuhaye ikaze. Murakoze cyane. Jenda bashikiriza ikiganiro ni Irakoze Anbera. Imbere ko rero twinjira mu kiganiro nyezina c'uyu munsi dusabe Gervais Ntirampeba aramutse abariko baradukurikirana ndetse abifurize n'umwaka mushasha mwiza wa 2024. Murakoze cyane abandamukije abakunzi b'iradio Gaske FM ndetse n'ikinyamakuru Gaske BTV abandabifurije umwaka mwiza wa 2024. Murakoze cyane nkuko twaduhejeje kubivuga umwaka wa 2023 urarangiye ati mbega none mwishira hamwe Abeje Burundi hoba haranguwe iki. Murakoze cyane uyu mwaka wa 2023 mwishira Abeje Burundi haranguwe ibikorwa bitari bike kuko ni mwaka nyene ishanga Abeje Burundi ryashoboye gushinga iradio Gaske FM ikiginkwa mu iterambere bisigura yuko ni uyu mwaka nyene wa 2023 aho abene gihugu mu ntazo mu buseruko za Ruyigi bashoboye kuronka isamirizi iri hafi hampande yabo ubundi ntara samirizi yabigere iharangwa mu buseruko giswe ku mwaka wa 2023 no ku ntara ya Ruyigi ndetse no mu ntara zihegereye nakajya muneza gakomeye cyane kuko uru munsi abene gihugu baronka bashikiriza ico bagona bashikiriza ivyifuzo vyabo bumviriza ibivugwa hirya no hino bijanye n'iterambere ndetse n'umutekano n'ibindi bikorwa byose bikorerwa mu gihugu cyose babimenya biciye muri radio Gaske FM bisigura yuko uno mwaka ni umwaka w'intibagirwa mu buzima bw'ishanga Abeje Burundi ndetse kandi umwaka w'intibagirwa mu buzima bw'abene gihugu bo mu seruko kuko barashye kuronka insamirizi mukamuzi k'insamirizi ari ikintu gikomeye cyane mu iterambere ry'igihugu no cyane yuko munsi mu gihugu cacu bariko baragerageza kugira ngo twiteze imbere ndetse dushike no kumbona kazoza ya 2060 aho dukeneye igihugu zaba igihugu giteye imbere cyane rero muri make mishenga Abeje Burundi twakoze ko bitari bike tuko turakora ibikorwa bisahiriza mu iterambere uyu mwaka nyene wa 2023 niho mishenga Abeje Burundi twashobora kuronka microfinance yo ku rugero rwa mbere twikangura microfinance SA tubibutsa yuko yari sanzwe microfinance ku rugero rwa kane kuva umwaka wa 2021 iyo myaka yose tumaze twakora nka microfinance yo mu rwego rwa kane iyo microfinance ikaba yashizweho n'ishira hamwe Abeje Burundi ifadikanije n'abanywanyi baryo uyu mwaka nyene rero mu kwezi kwa gatandatu niho twaronka agrema nka microfinance yo mu rugero rwa mbere kwa microfinance mu Burundi uyu mwaka nyene wa 2023 ishanga Abeje Burundi riciye mu bya bisata ryashizeho twavuga ya microfinance iyo radio n'ibindi bisata bitadukanye twarashoboye guhereza akazi urwaruka rurenga amajana 3 twarashoboye kandi mwishira hamwe Abeje Burundi biciye mu kigo ryashinze citwa Centre d'incubation des jeunes entrepreneurs du Burundi CIGEBO en sigle ni kigo kijeje gukaburira canke guhugura urwaruka wikorera ivyabo canke urwaruka rusanzwe gwiyungunganya mu bijanye no kuronka ubumenyi bubafasha mu kwiteza imbere uco kigo nyene kijeje kubafasha no kubereka ingene bigenda kugira ngo abantu batera imbere cyane cyane abantu bagitangura ibikorwa byo kwiteza imbere bagitangura twita mu gishasa canke mu congereza aba startup canke entrepreneur de bita sivyo gusa ni byinshi byaranguwe mu ishanga Abeje Burundi uyu mwaka ariko bikuru twovuga kari ivyo murakoze. Ego mbega muravye ivyo mwategekanya kurangura muri uyu mwaka urangiye mubona ko ibikorwa vyageze ku rugero rungana gute? Mbo turabizwe twatekanyije twovuga yuko vyakoze ku bice 80%. Ego
Uno munsi ishirahamwe ABG Burundi riri ku kivi kandi mu gihe riri ku kivi riba ririko rirafasha mu kurwanya ubushomeri. Mbega mwahaye akazi gwaruka rungana gute rwavuye mu bushomeri umwaka turangije wa 2023? Ugwaruka rwashoboye kuronka akazi biciye mu bisata vyamuka mu ishanga bije Burundi rurarenga gato amajana 3. Ego iyo umuntu ariko ararangura ibikorwa nk'ivyo mujeje kutubwira arahura n'ama challenge atari make. Mbega twavuga ko mu mwaka turangije wa 2023 arayahe ma challenge mwahuye? Murakoze cyane nivyo intambamyi ntizishobora kubura na cyane yuko ibikorwa two turakora nibikorwa usanga bisaba uburyo. Tugiye ku ruhande rw'iradio Gaske FM ijwi intwa mu iterambere twarahuye n'intambamyi ijanye n'uburyo twashaka tubamenyeshe yuko iradio igishingwa mu vyiyumve tuko twibaho tweshinga twashaka ko igice cy'ubuseruko cyose nuvuga tuvuze ubuseruko twaviza cyane twaraba cyane ntara Rutana Ruyigi Cankuzo Muyinga na Karusi kuko byari bice twari twamenye yuko abene gigumvye mizo ntara badafite radio bumviriza iri hafi yabo uretse ko bumva amaradio avuye kure naho nyina bamwe ntashike hose twashaka ko iradio ishobora gushikana amajwi mu bice byose twababwiye ariko tumaze gutanga umugambi twarahuye n'ikibazo cy'uburyo ku buryo ko twaje dusanga bidakunda yuko dushikana amajwi mu bice byose. Iradio mugabo byarashobotse iratangura irajaho mugabo ishikana amajwi atari hanini ya cyane ni kuvuga hari bice bimwe byo mu ntara Ruyigi iradio dashika aha tuvuga nk'ibice biri nyuma y'umusozi wa Mpungwe ndo mu kiyaca Kumoso za Gisuru za Kinyinya za Ruveri n'ahandi hari iradio ntabishikana amajwi kubera ujya musozi wa Mpungwe uhanamiye antenne canke iradio Agaske FM ahiri hajya muri quartier Gasanda mu Ruyigi. Cyo kimwe kandi mu bice bya Muyinga na Karusi iradio ntizishikana y'amajwi kubera ujya musozi wa Birime uhakingira. Bisigura yuko harakenewe yuko dushiraho antenne dohore ku musozi wa Mpungwe no ku musozi wa Birime kugira ngo umusozi wa Mpungwe y'amajwi acashikira mu cakiya ca Kumoso za Kinyinya. Hanyuma ku musozi wa Birime kugira ngo amajwi acashikira nza Muyinga Karusi ndetse n'igice kitari gito ca Cankuzo. Uyu munsi irumva iradio irasamyana mu bice bikeyi vya Ruyigi n'igice ca Cankuzo mugari ibindi bice navyo iragira shikaye kubera ko hari antenne principale imwe gusa. Isigwa yuko rero mu ntambwe twahuye za mbere nikijanye no gutanga nk'uburyo buhagije bwo dushireho ama antenne dohore akenewe bwo dushobore gushika ku mugambi twifuje uko ushobora gushikana amajwi mu byo bice byose byo mu seruko. Ikindi twabamenyesha kandi nta bintu twahura nazo nikijanye n'ingene iyo radio ikora kuko irakenera uburyo amatara arakunda gucika nkuko nanda acika ca dukenera ibitoro groupe guma yako mwanya wose byose biza vyunyura ku bijanye n'uburyo dukenera muri fonctionnement guhemba abamenyesha makuru n'ibindi byose bikenerwa aho hose rero n'intwari mpage turahura nazo naco bituma tugaduhamagarira abagira neza basho dufata mu mugongo kugira duterere kugira ya radio ibandanye ironka ukunikora uko ni radio communautaire ntabwo ari radio commercial ni radio communautaire gisigura yuko uburyo dukoresha gushona umunsi buva mu makotisation ca mu ntererano z'abanywanyi b'ishanga beje Burundi nazo ntererano bagira makotisation amafaranga make cyane gisigura ko tarose bagira neza badushigikira ni kuvuga iyo radio naho iri kirakora turagira intamba nyinshi cyane niyo mpamvu notera kamo cyane abavuka ntara bavuka mizo ntara zo mu seruko mwumva iradio iri kirakoreramo kandi yifuza gusamirana hose ko boshobora kwegera ishanga beje Burundi kugira ngo barishigikire mu bijanye no kwagura aho izoshikana amajwi ndetse kandi no bijanye na fonctionnement canke uburyo ikoresha bwa misi yose ku bijanye n'ishira hamwe abeje Burundi bwaryo naho twagize intambamyi mu bijanye n'ingene dukora kuko naho nyine twakenera uburyo niya makotisation dukoresha naho nyene naho ne tukavuga yuko twataga intambamyi mugabo turagerageza turakora ko twitanga bigashoboka mugabo twavuga yuko twacakeneye abagira neza dushigikira kuko ishenga beje ndusha no munsi nta bagira neza yaronka bafata mu gongo ishenga beje Burundi tugerageza gukoresha uburyo bw'iwacu amakotisation nacece ko dushaka ko abarundi dukoresha ingufu zacu n'ubwenge bwacu kandi burahari kuko na kare akimuhana kaza imvura ihise
Ego nk'userukira imbere y'amategeko y'ishirahamwe ABG Burundi iruhande y'ivyo mwaranguye mu mwaka uheze mbega ubu niyihe migambi muriko murarangura twavuga ko igezweho? Mw'ishirahamwe ABG Burundi imigambi turiko turangwa no munsi hari umugambi wa societe turiko turagomba gushiraho tukize umwaka wose dutanguye umugambi ni twizeye ko umwaka uza wa 2024 uwo mugambi uzotangura. Hari niko two turakora nivyo kuba two turakora bijanye bya misi yose byo gutegura inyigisho nkabura bwenge dutegurira ugwaruka cyane cyane ugwaruka bisanzwe rero mu bikorwa byo kwiteza imbere twita les jeunes entrepreneurs. Nivyo ko twarangura hari n'ibindi bikorwa twategura bijanye gushiraho ama club d'entrepreneuriat mu makaminuza n'ama club d'entrepreneuriat yongera kandi gakorana ku bijanye n'inyigisho zijanye intungamagara cyane cyane ku bigeme bijanye nirondoka je n'amagara meza ku bigeme n'ugwaruka. Rero muri make imigambi twe turategura twatanguze mu mwaka wa 2024 mu makaminuza ama club izo yigisha ibijanye no kwihangira imirimo club d'entrepreneuriat ndetse n'ibijanye rero niyo ntuzenya nizo nyigisho ntungamagara kugwaruka. Ego mwaka wa 2024 uratanguye mbega niyihe migambi mutegekanya kuzorangura kugira ngo mugume muterera mu iterambere ry'igihugu rizotuma dushika kuri yambona kazoza ya 2040 ari igihugu cifashe na 2060 igihugu giteye imbere? Murakoze cyane. Imigambi dutegekanya ni yiza ituma vya biri twatekereje umwaka uyu twarimwo bitakunze. Aha twovuga bimwe byo mu radio Agaske FM icyo kintu mu iterambere aho twifuza yuko ikwira mu ntara zose mu seruko ariko bitakunze. Tutekanya ko uno mwaka rero tugiyemwo tugiye guterereza cuti n'abagenzi basho duterera ndetse n'abagira neza kugira ngo dushobore kwagura ahiyora insamirizi ishikana amajwi. Ku ruhande rw'ishanga ABG Burundi naho nyene kandi fatekanya kubana ya bya bikorwa byo gutegura inyigisho zikaburira ubumenyi cyangwa ubwenge ugwaruka guhangira imirimo. Harimo kandi no kubana dukora n'indi bikorwa bitandukanye biza bisahiza mu iterambere ry'igihugu na cyane cyane gaduce kuyambona kazoza ya 2040 igihugu gicifashe na 2060 igihugu giteye imbere. Ego nk'umuvisionnaire wa ABG Burundi nikiye gicapo mubonamo ABG muri kazoza muri umwaka wa 2024 ndetse n'inyuma yaho mu gihe iyo migambi yose umujije kutuyagira muba mwayishiriye mu ngiro? Jewe nk'umuntu afise imbora kazo y'ishanga ABG Burundi ndashaka ishanga ABG Burundi guhera no mwaka tugiye kwinjiramwe 2024 riba ishira hamwe y'icitegererezo mu Burundi. Ari mashira hamwe yose ashobora kuvuga ati mwishanga ABG Burundi barafise ikintu cyakabijya bayikora koreramo. Murabizi yuko amashira hamwe ASBR arafise uko akora. Tuge mugabo ko dukora kwatandukanye nuko bakora. Mwana ko twe tugerageza kugwiza akazi kugwaruka ndetse no gushigikirana hagati y'abafise ibibazo action cyo mu fase action humanitaire. Mwishenga ABG Burundi rero ikintu cyane dushira imbere nico kwita kugwiza akazi, employabilité pour les jeunes. Donc uno mwaka wa 2024 turifuza yuko ribishira hamwe riza risahiriza cyane leta nkozi mu bijanye no gufasha ugwaruka kuva mu marigara, mu bijanye no gufasha ugwaruka kwihangira imirimo, mu bijanye no gufasha ugwaruka kwifatira mu ntoki imbona kazoza ya 2040 na 2060, no gufasha ugwaruka ko ruba ugwambere mu kugwiza akazi gonyene kubgabo ndetse no kubandi bari nyuma yabo. Turifuza ko ishanga ABG Burundi kandi riciye mu makaminuza y'u Burundi ribishira hamwe rifasha abanyeshuri mu makaminuza ko bariga hamwe bava mu makaminuza bazi ivyo bagiye gukora, apana ko bava mu makaminuza bagiye guhigisha akazi, bavayo baje gushinga ubuzi bwabo nabandi kandi birakunda kuko mu ishanga ABG Burundi turavye akazi tumaze gushinga biciye mu gushira hamwe ugwaruka tugakoresha ingufu zacu n'ubwenge bwacu n'uburyo buke tugasanga twashinze amasosiyete atuma ugwaruka ruronka akazi, atuma dusahiza mu iterambere ry'igihugu. Nta nkeka yuko n'ubundi rero uyu mwaka tugiye kujamwo turokora byinshi gusumba inzu twakoze umwaka wa 2023. Ego mbega ku ruhande rwanyu niyihe ngendo ugwaruka rukwiye guheba igaherana n'umwaka duhereje wa 2023? Nabivuze ingendo ya mbere no kurera amaboko. Iyo ngendo
ni byiza ko yasezerana n'umwaka wa 2023 umwaka wa 2024 bakawutangura bavuga ati tugomba dukore twitange tuve ku marigara aya marigara nashaka kuno mwaka wa 2024 atanamwe dusura kubaho bose baje ukivi bakore nivyo nibaza yuko tu info igihe ugwaruka gova ku marigara rukaja ukivi rugakora vyanka babandanya kuko ibikorwa vy'iterambere si ibintu ugenda uraramba si ibintu ugenda byoroshe biragoye birarusha turashaka gwaruka rero ruba ugwaruka kw'intwari gwemera ayo macaro cyangwa amadefi canke izo ntamba nyene bakazi facinga canke bakazihanga amaso kugira ngo bazitorere inyishu kandi birakunda nacyane cyane yuko dufise mukuru w'igihugu akunda ugwaruka kandi atwigisha aduha impanuro igisigura yuko impanuro atubwira aduhereza ugwaruka twoshira mu ngiro twoshika kure murazi kandi ko bana dushiriyeho payeje na beach na figa ivyo yose n'ibintu leta yasizeho kugira ugwaruka gwiteza imbere nta mpamvu nimwe nta excuse ugwaruka go kwitwaza rugurushomereye rugume ku marigara kuko ivyo byose byashiriweho ugwaruka nyene gwiteza imbere murakoze ego ugwaruka ruko radukurikirana ngira rurumva ko ruhimirizwa gukura amaboko mu mpuzu mu kurangiza nk'umujene entrepreneur nikiye kintu uyaturira koco muri 2024 kuvuga nk'intambwe uba wifuza gushikako icambere niyaturirako nuko Imana yampamagara meza hanyuma ayo magara meza ntavyaza umusaruro mu gukora ibikorwa vyinshi cyane bisumba uyu mwaka turangije na cyane cyane mu kubera kararo keza urundi rwaruka uyu mwaka nyene durangije naragiriwe bakwe ndatorwa n'ubushikiranganje byo jeje mu rwaruka nza gushinga intahe kuri stade Ingoma Igitega kugira ntange gishinga ntacyo ngene ko rabigenza kwiteza imbere guteza imbere rwaruka ndipfuza rero yuko no mwaka nawo kwirikira naho nyene nzoshika kwindi ntambwe mbere nakagashimwe mukuru w'igihugu no gutanga nahishikirwa yego nico no kwiraturirako murakoze namwe reka dushimire umutumire wacu Gervais Ntirampeba yitavye ubutumire kumbonesha kure n'isamirizi agaseke murakoze cyane shimire namwe mwese muri ko madukurikirana nongeye kubifuriza umwaka mushasha mwiza umwaka muhire wa 2024 kiganiro bategabiri bungura ubwenge kigarukiye ngaha nawo butaha